yahinduye izina ry'igihugu ciwe citwa Haute Volta akibatiza Burkina Faso Terre des hommes intègres, no kuvuga igihugu c'imvuga kuri canke inyankamugayo. Niwe yazanye icivugo nka igihugu canke urupfu tuzotsinda, la patrie ou la mort nous vaincre. Ku myaka 37 gusa yarishwe agambaniwe n'inshuti yafata nk'umuvandimwe Blaise Compaoré, uwari nawe yahavuye amusubirira maze umwizero wo kwibohora ku nyankamugayo utangira gusubira inyuma nk'ibirenge. Capitaine Isidore Thomas Sankara, umuvyeyi wa Burkina Faso, incungu yitangiye Afrika, mu by'ukuri yari umuntu ki. Ndazi ko muza amateka yiwe, ariko akakanya nagira twongere tuyibukanye. Ndabizi ko abanyafrika dufite ikibazo cyo kwibagira, ariko c'est pas grave, reka twibukanye kandi. Ikindi ntiwibagire gufyonda hari gem na subscribe. Nabahaye ikaze. Thomas Sankara yagiye ku butegetsi afise imyaka 33 gusa. Akubise coup d'etat president Jean-Baptiste Ouedraogo itariki 4 z'ukumunani 1983. Agicika ku butegetsi yahinduye ibintu byinshi, cyane cyane ashimikira ku kwikukira kw'igihugu mu kwihaza mu biribwa, kuko yaremeza ko udashobora kuvuga ko wikukiye mu gihe izani yawe yuzuye ibyo kurya wasumiye hanze y'igihugu. Yagwanije abafukamye mu nda igihugu ciwe, ashigikira ubwigenge bw'umugore, ashinga amategeko akaze yo gukingira ibidukikije n'ibindi byinshi byahinduye igihugu ciwe mu buryo buboneka. Yakunda kuvuga ati mu bihugu bimwe bimwe ibice 4% by'abene gihugu bashobora kugaburira amamiliyoni n'amamiliyoni, mbere bakanashora hanze. Ati ariko ngaho iwacu ibice 90% nibyo bigize abarimyi, ariko biratunanira kwihaza mu biribwa. Ati none bipfira hehe? 1984 igihugu yaragihinduye izina citwa Haute Volta acita Burkina Faso. Yavuga ko Haute Volta, ijambo Haute Volta atana kimwe risigura na cyane cyane ku ba Burkinabe. Yavuga ati ni izina dusubiza inyuma muri colonialism, atariko Burkina Faso ni izina risigura ikintu kinini kuri twebwe. Ati riri zina riva mu mizi n'imico y'imigwacu, risigura igihugu c'abantu bimvuga kuri inyankamugayo. Thomas Sankara yari umujena cangamuze, yama yisekera buri kanya. Abantu cyane cyane ugwaruka baramukunda cyane. Yahagurukiye igiturire no kunyuruza amatungo y'igihugu. Imiduga izimvye abakozi ba leta yaragurishijwe, maze hagugwa imodoka zibayabaye. Ibi byose yabikora kugira ateze imbere igihugu ciwe. 1987 mu nama y'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika ya Addis Abeba muri Ethiopia, ijambo giwe ryajegaje isi yose, aho yahamagarira abakuru b'ibihugu bya Afrika bagenzi biwe kutariha ideni rya Banque Mondiale. Yavuga ko ivyo Afrika yakorewe, amahano Afrika yakorewe n'abanyene bariko bishuza ya mafaranga, biruta kure niyo ayo mafaranga bariko barishuza. Ariko aravuga ati byoba byiza iri deni ryabo tutagishuye. Nubwo yashaka ko Burkina Faso yigenga, haba mu butunzi n'ibindi, ntiyigeze ahagarika imigenderanire n'ibindi bihugu nk'Ubufaransa n'ibindi. Mu kwezi kwa 11 1986 Perezida w'Ubufaransa François Mitterrand yakoze urugendo muri Burkina Faso. Ico gihe Sankara yabwiye Mitterrand ko badatahura ukuntu Ubufaransa bwemera ibisuma n'abambuzi nka Jonas Savimbi, abicanye nka Pierre Botta batembera bakidegenda mu Bufaransa n'umutekano ntangere. François Mitterrand abajijwe uko yabona Perezida Sankara, yishuye ati Sankara n'umugabo aderanja cyane, abazi ibibazo byinshi cyane, ntatanga gahengo n'umwanya na mutoya, nta n'ushobora kumujyamana mu mahoro. Ariko numujena aciye ubwenge kandi afise karite zo guteza imbere igihugu ciwe, ariko hari gihe arenze urugero ugasanga yageze kure.
ku ntwaro yiwe yashize imbere politiki yo kubahiriza abagore yavuga ko umugore wese ategerezwa kubahwa ategerezwa guhabwa akazi n'uburyo bwo kwibeshaho mu cubahiro ntangere yahamagarira abagabo gukoresha neza umushahara baronka bakawusabikanya n'umuryango maze bakirinda kuwohereza mu nzoga ntiyibagiye ibidukikije yafashe ingamba zo guteza imbere ibidukikije maze batera ibiti yiyemeza kurwanya ubugaragwa muri Afrika yose ariko yarabona ko atamutekana afise yakunda kuvuga ati meze nk'umuntu ari wenyene meze nk'umuntu ari kunyonga ikinga ku musozi muremure bisaba ko nkomeza gukanyaga kwira sintembe abajijwe nimba kunzwe canke hari abamushigikiye yakunda kuvuga ati nshobora kuba natahuwe nabi ari naco gituma nshobora kwisanga ndi jenyene muri uru rugamba ku munsi wa kane itariki 15 Nyandagaro hari inama y'abagize Conseil National de la Révolution yategereza gutangura isaha 10 z'umuhingamo iyo nama yategereza kugirishwa na president nyene ariko ico gihe yaje yacerewe gatoya yaje mu modoka ya R5 yari yirabura yiyambariye umwambaro wa sport kuko uwo munsi wari umunsi wahariwe imyimenyerezo ngororamubiri mu gihugu cose president cicara Aruna Traoré ico gihe yaravuye muri mission muri Benin yarafashe ijambo ubwo nyene ugwamo rw'amasaso gwarumvikanye hanze aho abacungera president bari bahejeje kwicwa bose abicanyi batanguye kuvuza ugwamo rw'ishe ngo soka nuko abari muri sare batangira kugira ubwoba ariko Sankara yarahagurutse arabahumuriza yababwiye ati nimutekane ndazi ko rijewe barondera rero yarahagurutse amaboko ari hejuru arasohoka ariko ageze ku muryango yahise araswa isasu ryo mu mutima amaze kwicwa abari basigaye muri sare nabo baragerageje gusohoka ariko bose nta numwe yarokotse kuko abicanyi barasa umwe ku wundi abari mu sare bose uko ari 12 barishwe kiretse Aruna Traoré yijyamitse mu bamaze kwicwa nawe bibaza ko yapfuye les camarades présidents arrivés dernier, nous l'attendions dans la salle ici. Et à peine est-il arrivé que la réunion pouvait commencer. Nous, on a commencé la réunion et moi, j'avais été missionné au Bénin. Donc, de retour de mission, j'avais droit à la parole. J'ai eu juste le temps de dire, j'ai quitté Ouagadougou. Début de rapport et puis on entendait des tirs par dehors avec une tonalité assez forte. Sortez. Donc, sur ces injonctions-là, le camarade président s'est levé et a tiré son vêtement vers le gars. Et il est sorti par là. Les mains en l'air étaient abattues à bout de temps.